leta y'u Burundi ubugiti turiko turinjira mu mbonoka zoza igihugu cifashe mu 2040 ubundi igihugu giteye imbere mu 2060 dushobora kugenda tudafise kuko isuku ni kimwe mu byerekana igihugu cifashe cyangwa igihugu giteye imbere. Iryo tegeko rero rigizwe n'ingingo 13. Ingingo ya mbere itegeko nshikiranganje rifise intumbero yo gushinga amadabu atangishwa abarenga amategeko agenga isuku n'isukura. Ingingo ya kabiri ahanishwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 50 uwo wese arenze kubitegekanijwe mu ngingo y'amajana 218 yibwirizwa inomero 1 agakwego 11 yo kwa 30 Rusama 2018 yerekeye amategeko agenga isuku n'isukura mu Burundi. Iyi ngingo rero avuze uburenga ku mategeko yanditse muri iyo ngingo, ariko nashaka mu Burundire iyo ngingo muri iryo tegeko ayibasomere uko yanditse. Uvuga atangishwa ihadabu y'amafaranga 5,000 y'amarundi uwo wese yitumye umwanda muto canke yitumye umwanda mukuru ahantu hatabigenewe canke ataye impapuro canke ibintu bikozwe muri plastique canke imyanda yariyo yose canke aciriye ahantu hari abantu benshi canke ahantu rusangi canke mu modoka irimo abantu benshi transport en commun. Abo bantu bose rero bacibwa ihadabu ukurenze kuri iyo ngingo ukoze ikosa rimwe muri ayo utangishwa ihadabu y'ibihumbi 5 by'amarundi. Kuri iyo ngingo nyene iryo hadabu iratangishwa abantu barekuriye amazi bakoresheje canke yo mu gikoni mu miserege no mu bibanza bigenewe bose. Ingingo ya 3 ahanishwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 50 uwo wese yimbiye amazirantoke ashize imicafu ibisigarira by'ivyuma ibijanja hamwe n'ivyabomowe arekuriye amazi yo mu kazu ka sugumwe ibigirisi n'amavuta ava mu moteri ataye ibikoko byapfuye n'imyanda y'ubwoko bwose mu migende canke mwibarabara rigenewe bose mu matongo y'abantu canke ayatara y'abantu yo mu bisagara ku nkengera z'inzuzi mu bidengeri mu nzuzi mu biyaga no mu bitanga. Ingingo ya 4 ahanishwa ihadabu y'amafaranga ibihumbi 100 by'amarundi uwo wese akoresha ibibanza bihuriramwe abantu benshi nk'ubunywero, uburiro, ubutambiro, ibibanza byo gusengeramwo, amasoko, amavuriro adafise utuzu twasugumwe tubereye. Ingingo ya 5 uwo wese afise canke aba mwitongo ritari iryo mu bisagara risanzwe riri kwibarabara rigenewe bose ategerezwa kugira isuku y'iryo barabara ku ruhande rwose rw'itongo ryiwe, atabigize ahanishwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 5. Ingingo ya 6 umuntu wese afise canke aba mu nzu canke mwitongo ritubatse biri mu gisagara canke mu bigwati maze bikaba bihana urubibe ribarabara rigenewe bose
asabwa gukorera neza mu buryo bwa kijambere ikibanza kiri hagati y'ibarabara n'iyo nyubakwa canke itongo. Acibwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 uyo wese aciye kubiri n'agace ka mbere k'ingingo ivuzwe aho hejuru. Ingingo y'indwi, mu mahinguriro mu bigo bikorerwamwo imyuga canke inyubakwa z'ubudandaji no mu micungararo yavyo hategerezwa kugirirwa isuku. Birabujijwe gushoka basuka imicafu n'amazi yakoreshejwe arimo ibisigarira by'imyanda mu gahinga na cane cane mu nzuzi, mu biyaga, mu bidengeri no mu bitanga, ataruko bitangishwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 500. Ahanishwa ihadabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 100 uwo wese anywereye itabi mu bibanza bihuriramwe abantu benshi canke atumuriye ku bandi umwotsi w'itabi. Ingingo y'umunani, abajejwe isuku n'abajejwe intwaro bashinzwe gutaburira ibitasi uwarenze ku mategeko, nawe akaba afise ikiringo c'imisi 5 ikurikirana kugira ngo arihe ihadabu. Ataririshe kwihadabu yategerezwa kuriha haja hariyongera ko ibice 2% ku munsi. Ababijejwe bavuga muri iyi ngingo barafata urwandiko cyangwa urupapuro rwo rwose ruranga uwarenze iyo tegeko akabisubizwa ari uko yerekanye igitasi cemeza ko yarishe ihadabu yategerezwa gutanga. Amahadabu ategekanijwe n'iri tegeko shikiranganji ashirwa ku ikoni icica ko amafaranga yinjira mu kigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi yuguruwe mu mabanki atandukanye. Ingingo y'icenda, umuntu wese afise canke aba mu nzu canke itongo riri kwibarabara asabwe gutera ibiti kuri iryo barabara, kandi abwirizwa gukora ibikenewe byose bituma ico giti gikura neza. Mu gihe habaye guca kubiri n'iyo ngingo, uyirenze ko ahanishwa ihadabu iri hagati y'ibihumbi 50 by'amafaranga y'amarundi n'ibihumbi 100. Hongerwa ko guhabwa gasopo no kubahiriza iyo ngingo bitarenze imisi 30 iharuwe urutavanako. Mu Gifaransa ni 30 jours calendrier. Uwo mwanya urenze atagikozwe, ubujejwe kubahiriza amategeko acakora ibikenewe kugira ngo igiti gitegwe canke agasubiza ibintu mu buryo ku mafaranga ya nyine gukora amakosa. Ingingo ya 10, ishirahamwe ry'ubudandaji iryo ari ryo ryose risabwe kuba rifise igikoresho bashiramo imicafu canke iyarara, kikaba kiri ahantu hashikirwa na bose, haba imbere canke inyuma yahabera ibikorwa by'ubudandaza, mu ntumbero yo kwegeranya imicafu canke iyarara riturutse ku bikorwa by'uwo mudandaza canke imicafu izanwa n'abaguzi. Ico gikoresho cyo kwegeranya imicafu n'iyarara kibwirizwa kugirirwa isuku ya buri gihe, kikama gisukanurwa uko cuzuye hisunzwe amategeko ajanye n'isuku. Ukutubahirizwa kw'iyo ngingo bituma ishirahamwe ry'ubudandaji
yabikoze rihanishwa ihadabu iri hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300 hatirengagijwe n'ibindi bihano bijana kwiyugagwa y'iryo shirahamwe ry'ubudandaji. Ingingo ya 11, inyubakwa yose icumbikiye abayibamwo, vuga immeuble d'habitation, canke igenewe urudandaza canke ikoregwamo ibindi bikorwa, ibwirizwa kuba isize imbere n'inyuma irangi ryabigenewe kandi ntazimangana, hisunzwe amategeko agenga ubuhinga bugezweho. Ukutubahiriza iyo ngingo kuganisha nyeninzu canke abayisangiye canke abayikoresha ku giharo c'ihadabu iri hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 hatirengagijwe n'ayandi mategeko ajanye n'ishaka ryanyene kubahiriza iyo ngingo. Ingingo ya 12, ingingo zose zahahora ziteye kubiri n'iri tegeko zirafuswe. Yaho rero muri makerere ingingo zigize iri tegeko. Byukuri kugira ngo harinde hasohoka itegeko ry'ibihano nuko isuku ari rike, twebwe tukabona mu magara y'abantu ingaruka z'iryo suku rike. Dufatiye hari indwara nyinshi ziterwa n'isuku rike, dufatiye nko ku ndwara ya kolera kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa 0 mu bihumbi 2023 niho igihugu cyatangaza yuko hari ikiza cya kolera, kandi kuva icyo gihe murumva yuko haheze imyaka 3 icyo kiza ntikirahagarara. Nta yindi ngingo irasohoka ivuga ko cyahagaze, ahubwo tuguma dusemerera tuvuga yuko ikiza cya kolera cyabaye ndanse. Muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2026 abarwayi bakorera mu bibanza bisanzwe bivurirwamo abarwayi baramaze kurenga 280. Murumva yuko iyi ngaruka mbi ya kolera ikomoka ku isuku rike nk'uko twagumye tubisigura. Hariho n'izindi ndwara nk'amacinya aguma yibonekeza, indwara zo mu nda, hakaba mbere n'indwara zo mu bihimba z'ihemero. Ejo bundi mwarabonye yuko hateye ikiza cya grippe. Burya kwanduzanya grippe biva mu isuku rike, kudakaraba kenshi. Muribuka yuko n'ingingo twafashe kugira ngo icyo kiza gihagarare harimo no gukaraba kenshi.